Nyamiramabi yahoze akorera muri komini Sare Sabindemye Elias ubu akaba akorera mu biro bikuru vy'igipolisi yarengukijwe imbere ya sentare ijejwe kugwanya igiturire mu gisagara ca Bujumbura yagirijwe n'umushikiriza manza wa Republika ko yari igiturire c'amafaranga 100,000 yahawe n'uwitwa Manirakiza Ferdinand kugira ngo ntamushikirize umushikiriza manza mu gisagara ca Bujumbura yari yamurungikiye umutahe wo gufata Manirakiza Ferdinand yagirizwa ko yivye amafaranga 11,000,000 n'uwitwa Vianney Harerimana na Ntakarutimana Nadine akoresheje uruyeri. Sabindemyi Elias yaburanye ahakana ico caha yagirizwa aho yamenyesheje ko Vianney na Nadine bahavuye bumvikana na Ferdinand maze Ferdinand yemera kuriha 5,600,000. Elias akisigura avuga ko yabafasha akaja hagati yabo mu gihe cose Ferdinand yaza kuriha ayo mahera ndetse yerekana n'amasezerano bagirana. Bamaze umwanya utari muto sentare irikirabumviriza umushikiriza manza wa Republika yasabiye Sabindemye Elias umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu y'amafaranga 200,000. Rero abanyasoze bisaba yuko sentare ocira umunyororo w'imyaka 5 Sabindemye Elias anga amande Elias we mu kurangiza imburano ziwe yemeye ico yise ikosa ry'akazi ryo kudashikiriza Ferdinand umushikiriza manza nkuko yari yabisavye. Jewe cyo ndakubizyo kwikosha nakoze je kudashikiriza umuntu aramuntu ibyo no kwitevyo narayivuze nayisabiye rights bire y'akazi nakoze. Sentare ikaba yaciye ishirwa rubanza mu mwiherero rukazosomwa kwigenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka wa 2020.